acha tuvuye hariya nkimbwiye uti bana urazi ko urana y'ijyanzu ari inzu iri hariya ruguru ijya niyo ari boîte turaza kuyimwereka ya papa na mama barakunda cyane gusohokera hajya mzee barakunda ikiro kandi barakunda umuziki cyane papa kugira mama shavuye papa acha muri indirimbo akaca numva papa yarakubita imiziki sana ndayibanje muyibona guca murona ko haragera kije mu mwana yatanguye no kuvyibu cameraman ndabira ndayawe ntiyahora inganuko ngiye ko ashaka kubona Inyanzarake ashaka kuhatembera agira iki sasa icyo nacyo yumvire kumva twama dutembeza abazungu bavuye muri Amerika hanyuma umwana wo mu Kamenge tunaniwe kumutembeza gute nta rukundo kandi je nabwiye byakogwa narahagarikije ya kandi sishobora kurenga iyo ngingo aho mwashikiye dushobore kwicara oya ntibikenewe bicare gute dusangire kamwe canke tubiri kwanza uri umukristo umuzirimo jewe ndi umukristo umukristo twashikiye mu musigiti sasa mujayo uyuni na Kinela kuri Magic ivyo ramutse abakunzi ba Magic n'abakunzi bawe muri rusange ndetse nababwira ko twamaze kwishikira mu kiyaga noneho barabibona Inyanzarake ako n'ubundi waje welcome abakunzi ba Magic ndabaramukije gose mabona ndahantu heza gose mugazi numva ukuntu waje ngaho yes nuko amwe mu makuru twashoboye kuronka tukibona zijya vlog abantu bose bagumye bavuga bati Nera ubuhoho birabaye agiye gutanga inkwano cyangwa agiye kwishikana abwira abavyeyi ko afise inda for the first turashaka kumenya ni vy'ukuri ushobora kuba wibungenza umwana wa Mukombozi canke biracyari banga iyi ndayibanje muyibona guca murona ko haragera kije mu mwana yatanguye no kuvyibu cameraman ndabira ndayawe ntiyahora inganuko nuko naje gutembera tubisanzwe Nera ariko nimwe mu mavlog twabonye wakoze mu nyuma y'amasamake ucurayikurako muriko murarishanya inyama na Mukombozi mufasha urugendo bivuga iki bisigura iki abantu bimvire by'ukuri ivyo bariko baravuga ko mushobora kuba muri mu rukundo n'ubwo uri kurabihisha nta rukundo turimwo kuko ibintu byose abantu babonye narabivuze ntitwigeze dukundana mu bisanzwe ariko naho mutakundanye kugira wewe uno munsi ushobore kuva Bujumbura mukaza ni ibintu wari mwagerageje kunyegeza ariko urihenda benshi bavuga ati karamuponyotse ati kume na zawakira zihora zisohoka z'abandi naho hasohotse video muri ko murarishanye tuna muri mu rugendo nyuma y'amasaha make urayikurako bivanye kumbure na ziya commentaire ati yagiye kumwerekana turaje Mr. Yeyo none ni mpaka none ikintu cyose nkore nereka abantu si ngombwa si mpaka mfasha urugendo ngo gira abarundi bose ngo tege tugenda hariya ntituzimire bantu b'Imana je mbashaka kumenya rero naho uri kuravyanka kugira ushobore gufata urugendo mushobore kuzina ni nyuma yaho twabonye amafoto menshi yo Mr. Yeyo turaje ntudusige tera ugenda shaya Nera korashoboye kubona ahantu ndabizi nawe ntuhazi nibyo ryambere nshitsi Inyanzarake abafara b'Inyanzarake ndakuduze ejo oya noba ndicaye no ngaho nuko muganwa Kent ntiyarazi ikiyaga cy'Inyanzarake bimeze neza cyane byiza byiwaje yes ibintu bibiri twashoboye kubona benshi bagume bahaririye ko bakanavuga cyane biravugwa ko wewe wazanye Nera uje gutanga inkwano ndetse no kumwereka amwe mu matungo yawe kubera ko gufitiye ikibondo umuhungu n'umukobwa byifashe gute kuzana n'irindi n'umupede namwe none nindadeja murayibona bibaze ariko ni zimwe muri commentaire ni vyavuzwe hoho guposta aka video muri ko muraza musangira inyama nyuma y'amasaha make akatagakura ko kubera commentaire ati yanda wa mukobwa mu Nyakamenga agira vyaza umusaruro ati nguyo mtoto wa Nyanza anampeleka kuduga ruguru ntibisaba urukundo hari gihe ushobora kubuduze ruguru duganywe n'imbona kazoza kavuga uti turime tworore nozorima mu gisagara ariko nukuza ruguru n'umwana w'umukobwa urabona nk'uyu Nera asanzwe akunda gukora utwiwe agakora business ziwe niki nukuza kumwereka nino
ahantu ashobora kuronka amahera ashobora gukora ibyo yakinjiza ubona nk'ahantu wateye n'ibigori nusubira gusuma mu gisagara yego kwe amakenga yari menshi tuvuge ko uno munsi ushobora kuba waje kumwereka ibipe nkuko abandi bagumye bavuga ati ahubwo abaje kugabura kugira ngo umwana ntazabure ikimureba ngiye ko ashaka kubona inyanzarake ashaka kuhatembera agira iki sasa icyo nacyo yumvire kumva twama dutembeza abazungu bavuye muri Amerika hanyuma umwana we mu Kamenge tunaniwe kumutembeza gute umurundi ariko tukira aho nyene gute gushaka kumutembereza na kinera ino amwe amafoto yasohotse muri ko muratembera ku isoko niho nashobora nanje kuyibonera and then ndagutelefona bantu b'Imana sindi buvuge processes ivyo vyaciye ariko urabona ko umenga hari ukuntu ivyanyunanera muri ko muragomba kubihisha ngo twifate ko atari ikintu cyiza nabanga uko umuntu muri mu rukundo wohishiki none mariage ho muzoyikorana sasa je amabanga taramba nayo mbika sasa nk'iryo sibanga ariko gusa ikintu kimwe no ariyo spirit afise nanje ariyo esprit mfise arakunda kwigwanira nanje ndakunda kwigwanira arakunda kugwanira indoto ziwe nanje ngakunda kugwanira indoto zanje uca wumva yuko ari ibintu bimwe tuba duhuza tugafashanya yego kabisa nk'abana b'abantu nuko tubandanze turatwegera imbere kimwe mu bintu twagumye tubona aha kuri na kine wavugwa bantu b'Imana bana kiyagumamo oya ndaditse zibintu none bagabo none ushaka ngwe abantu babona namwe none wewe nshatse kugwa niwo mvugira nshaki kubupede basi tuguye icicaro nawe wicare icara ngaha hagati bantu b'Imana reka nanje ndabe view hariya murabona iyi payment kamera bandura tubona neza mukombozi bashaka kumenya ni nyuma yaho twabonye benshi bagumye bavuga bati bijya biganiro naho mwavuze ati nta kintu na kimwe cari gisanzwe yari juste kuyaga hari bavuze ati ni urukundo rwinyegeje inyuma uno musi turashaka muduhumuca c'est vrai nta rukundo kandi je nabwiye byakobwa narahagarikije kandi sinshobora kurenga iyo ngingo so uko mu bintu umusista je twaravuganye sometimes ni byiza ko abantu bamenye ukuri je sister twaravuganye yaramamagaye arambwira ibibazo yahuye navyo nanjye ndabifise amakuru uko YouTube yiwe bayivye urumva sasa kimbwiye no ndiko ndatanguza shasha nanjye ndazi ukuntu shasha ivuna ko je byaranshikiriye 2016 natanguye indi shasha 2021 sasa cyo wumva ndazi gutangura gushasha ukuntu bigoye na za video atakaje n'ukizironka zimwe usanga iyo YouTube nyene yari zifise cyavuga kandi kuronka baba subscribers bose nibiragoye cyambwira abana none mukombozi ni gute ubona gute dukore date like kugira ngo nshobore gusunika dukrega content ko tuma abantu baza kuraba ikiganiro canje cya Saint Valentin cyagushira muri konti yanje abantu barabe ku bwinshi uko ngana kare umuntu asanzwe atamukunzi yifitiye jemeze nk'umupatire ko atazi muri katolika sasa mu gihe kivuguti nanje nta muntu yombaza ngo ni kubera iki kivuguti ariko ndamumbaza ndamubwira none sheri wawe amubwiye ati jewe nta kibazo je ntaco bintwaye ubu barazi ko ndi je ndavuga ukuri nera je ndavuga ukuri kuko ndazi yose no buri juru kubera wewe bane b'Imana ndabwira iyi ni exclusive ariko aratanga ukuri bamwe mwese muri mazi gihe muzi yuko bakundana muzi yuko uno munsi mukombozi ariko aravuga iyo vyahereye niyo bintu nuko sasa maze gutahura yuko amaze kumbwira yuko ukuntu bigoye niki ndabwiye umusheri wiwe uko babivuganye arambwira twabivuganye neza avuga ati okay abitahura kuko ni kintu niki avec insiga mu mvune kandi nagikoze kubera umutima yusi bashobora kwitanga ari ugasanga
ukitanga kwawe ubihombeyemo ukavuga uti naye gufuma ntatanga waraye iyo nsigara uko nari imeze ati numandeka gutanga iyo nsigara uko nari imeze naho uko sasa tukira aho nyene bimwe mu bintu twashoboye kubona abandi buzz ibari buzz canke ibari content ihera bigahera ariko mwebwe ivyanyu vyarabandanije urabona ko umenga hari ubucuti ari kintu kanaka ca hejeje kiravuka nyuma yaho uno munsi tugeze abantu bose bariko baravuga ko wewe ushobora kuba warashoboye gutwaza imbanyi n'imigeme byanaduze ko ari nawe mpamvu wanamuduganye nga mwaje kugabura bino bintu nyuma hari amafoto yasirikiye tubona muri mu muji iki ariko urabizi naje kugira unyemerere bantu b'Imana bano bantu vyari bigoye sigupfa kubaronka nuko umuntu muri ahantu hamwe ariko ngaho yabatigo turakora ibindi bintu iyo mu gisagara bya mana ni wari kuza muhungu ariko wasafiye ariko mwe none kubera urusaku je yatabara umuntu wafashe urugendo nabiganiro je nuko ariko nje ndashaka kumenya uno munsi abadukurikirana abantu ibihumbi n'ibihumbagiza ndetse n'abakurikirana manera turashaka kumenya ukuri koko ariko ndanaravye uno migemenera urabona ko umenga nituzi ko ari ukuvyibuha vy'ukuri nta kintu cobakishije ibyo nibijyumu yari inyanza n'imikeke ngaho none nyanza wewe uhasonzera ibyo mu mazi biriyo ibyo kwisi biriyo ibyo hiyo mu misozi biriyo hangira ngo n'inzahabu turazirondera gusosanga ziri zirahari nuko nera mbashaka kumenya content warayicray ibintu birakura YouTube uragira visibility ariko no musi twarabonye kumenga hari ikindi kintu cabandanije kubera ko gumana ubucuti buri closer cyane na Mkombozi sijya mbere sijya kabiri tubona ko amabezi muga iki kintu cawe na Mkombozi hari ukuntu muri closer cyane why ikindi kintu cabacishije inyuma kintu ca mbere nobwira abarundi nta kintu na kimwe kiri hagati yanje na Mkombozi nkuko abantu bavyibaza antuka umuntu wese yo kwifuza gukorana nawe umuntu wese yo kwifuza gufatwa ukuboko na Mkombozi kuko apa yuko akunzwe n'umuntu iyo yemeye kugufasha igikorwa aragishigikira kabisa rero jewe murabizi ibibazo nagize kuri YouTube yanje heruka naragize filme ariko barayiba rero Mkombozi naramwegereye nko yabivuze aranyemerera nijya date ile twagize sivyo hama bijye bindi navyo mwabonye sinzi tuja kuri plage sinzi tugira gute bijya bintu byose amafoto yose mwabonye ma date ni ibintu nyene bisanzwe nkuko umuntu ashobora kubona ati uyu mwana singabire asindoto reka ndamushigikire ndamufata ukuboko kuko nimba no musi tubonya ejo uzotubona no mu Buganda na Karorero sivyo biranavugwa ko mufise urugendo rwo kwerekeza mu gihugu ca Kenya twarashoboye no kubona na Mkombozi ariko arandika ati kubafana bari hanze y'igihugu vuba munyitege dufate ko ejo canke ejo uzobugiye kwerekana nera ku bantu bo hiyo nabo bamumenye tumaze igihe aho twanabonye ko harabaye ngo no kutumvikana hagati y'abantu bagumye bavuga ko aho umugore wawe aho wahoze ari umugore wawe yahora asengera na kinera atakija gusengerayo ivyo navyo uraheze ukavyakira gute muravuga ko ari bya bintu bisanzwe nyene canke hari ikintu Mkombozi na nera n'umunsi mukuru ko muraduhisha bari mutse urusengero nta kibazo kibini kwimuka Imana wovuga ati naho yavuye hajya akazi masenganira ikibini kwimuka Imana ukava ku Mana ukajya kwa Satani ariko uri mu masengero urazunguruka ubana gufata nk'umuntu yari ubugari bw'umumbati n'ibiharage hanyuma baadaye akavuga ati kanjye umumbati n'ibiharage sasa jeni sawa yari umumbati tu sadi jewe na ubugari wovuga ati nera kuba yaravuye hajya bo bavuga ko yoba yaranse kuzohava ashwana nohozara umugore wawe kumburi kubera ko bivugwa ko nera sasa ibyo yigaruriye umutima wawe ibyo nera sinzi impamvu yabikoze ariko gusa icyonzi gusa jena na kimwe kandi cyane ndahire kugira jewe nta kidasanzwe cyabaye nta na bizu
zijya foto nta na hage yabaye ntitwigeze nta na hage yabaye nta na kuvuga uti mwe byo kwigirisha uzi yuko abahungu nabo bafise akantu ashatse kuresha umukobwa aca yigirisha nko kumengo yanditse sheri bite nko kumengo message yibeshye nibyo ntabihariye Mukombozi kuguma tubona je gushigikira umuntu uzi kintu kimwe je mbashaka umuntu yenda mushigikiye nemeje ikintu je nanse ikintu ndachanse ariko nemeye ikintu kandi je namwemereye taranabonana nyanguye munsi nyene wa date ni munsi twabonanye bwa mbere twaranabivuze yuko yari umunsi wa mbere ndabonye ego saumva nabivuga uti no umuntu afise umwete si byiza tukiraho nyene je hari ibintu byinshi bica bintera makenga nera ndashaka kumenya how kuyagana Mukombozi ukamupropose ico ciyumviro mutaranabonana and then mukaza kurana kuri rya munsi wa date nta like impamvu nimviriye Mukombozi ca mbere ubundi je nkorana n'umuntu mbona yuko afise ico azomfasha muri ico kintu kandi akagikora gikunze nico gituma nawe uri ngaha wiyumviriye ati reka ngende ndondera amakuru yes nuko turiko turamenya vyinshi ni nyuma yaho haciye amakuru agiye atandukanye abantu benshi bagacivuta Mukombozi tugarutse kuri wewe ego bijya bintu waruza akazurimo ariko hari ukuntu iyo akazi gaheze umuntu heza kerekana ati twari mu kazi ariko gushika isaha nta post nimwe yindi turabona Mukombozi avuga ati hagati ya jana nera nta kindi kintu gihari mugatwa amatubona usigaye umutwara mu modoka yawe usigaye umuha lift kanshi muri ville muba muri kumwe bijya bintu bisiguye urumva rero nta hane rero none gwa lift wowe umuntu bisanzwe wowe ntiwoyimuha ariko nera no munsi baciye babona sawa wewe ijya modoka yawe je no tamari misa ari genda ifisi ishaze kuvuga yuko wewe utanga lift kwera wakwemereye ibindi nta ni modoka mfise okay ariko bisiguye ko uko bishitse ukayironka no ikintu kimwe teza kumenya nuko umuntu afise impano genda mwubaha sana kwera icyambere na mbere impano n'umutahe kandi umutahe uvuye mu ijuru just no kubaha inzahabu kurusha impano y'umuziki oya kweri impano n'ikindi kintu kwera inzahabu hari abantu babayeho bataranazibona kandi baryohewe ariko n'abantu babayeho bataririmba baryohewe iyi ni ikintu ni hatari sana nuko uno munsi turaho dushoboye kubona benshi bavuga bati waje kumwerekana ku bavyeyi ndetse nawe nk'iki gutelefona wambiye ati turiko turatembera ibintu sinategerezwa kubivuga ariko reka dushobore ko turiko turatanga umuco hari ukuntu umwanya twamaze tutarabaronka aho twacha hose batubwira mugiye kuraba Mukombozi na sheri wiwe mushasha baciya ya modoka bira hari ukuntu bon naho twagiye turacha bantu b'Imana bakunze amaji babibonye ndashaka kumenya no munsi byukuri ahantu muje dufate kuja kumwereka projet y'ibipe gusa bisanzwe canke no kumwerekana ku bavyeyi birimo icyambere mbere yari kubona Nyanzarake ko yarashaka kuhabona ni kinanje nahimse na gahunda zo kuzino kubera ko icyambere mbere turibuka mama wacu imyaka 21 yitavye Imana so kubera twamuhambia ikigoma cyo gihe nayo nkiri mu buhungiro sasa icyo gihe ni byiza ko njaja kwikaburi giwe nkure kuninuze ncavuga no konzo ko yarafise inyota yo kujya Nyanzarake nanje niyo nzira mfashe ncenge ndi Tanzania byiza abone hashike ntagira inyota nko kumengo bisaba visa kandi ari ibintu byaha uko ikindi nacyo zungurutse onariya kuri beach ejo twashikiye ariya tari ariya ariko kandi ikindi nacyo aha naho na nyente go turacha tuvuye hariye nkimbwiye uti bana urazi ko abana y'ijyanzu ari inzu iri hariye ruguru ijya niyo ari boîte turaza kuyimere ya papa na mama barakunda cyane gusohokera hajya barakunda ikiro kandi barakunda umuziki cyane papa kugira mama shavuye papa acha muri indirimbo akacha numa papa yarakwita imiziki sana byagenda bonye ziba indirimbo za Kongo umwana wo Mukamenge yaratomboye indirimbo za Kongo cyavuga ati no kubera ko
yeko mbwira yako yambagije ahantu hatanguye ryari kumengo araviba mbwira hatanguye 2010 ariko nicyo mbwira mbere yuko ahaza ari ahantu abavyeyi batambira kera niho hitwa kantine turakamwereka uko watu wa Nyanza kantine batabahamenye mvuga uti reka tuhashike mvuga uti ngo hawonyore wow ariko uri kuravuga ikintu gikomeye cyane twari twumvise yuko neza na neza umunsi n'umusura kuzofata urugendo ukerekeza hanze y'igihugu ngo abafana bawe bakwitege uciye tubwira ko bifatanye n'umunsi wo kwibuka igihe umuvyeyi wawe yashengera condoléances kwanza mugenzi wacu urakoze cyane enzi ufise benshi babandi bose kwereka guhitamwo nera ngo ntituzova dusanga nawe yaciye aguherekeza muri urwo rubanza oya ibyo birasanzwe guhitamwo umuntu rega ni ibintu bisanzwe nera umuntu ariko aravyumva twatahuye ko yariko aragufasha YouTube niki muga hari urabona ko there's something ikintu cinyegeje nyuma oya nta cinyegeje tugende nanjye kinyegeje niwe wakinyegeje ariko oya mugombozi wewe yes nera ariko araduga abantu b'Imana hani murasanga imbere iki none twayegeje agira agende kutwereka kuri kantine yego bashaka kumenya rero wari ko tubwira ibintu bizima aha hose Nyanza none byukuri muzomara igihe kingana kino nimba atari banga cyane kugenda muri Tanzania mbega twaciye nuze twaciye tulia tu blezo yani ni jituliza hapo nitakuonesha njia sawa mimi ndo mwenyeji Chumba ni Kiswahili wana ni imani sasa Kiswahili watoto wa Nyanza ndio chetu hiki hapa yani tunaongea Kiswahili kama tulimeza Mtanzania mwengo twamiza mbongo sasa urazi kintu kimwe kubera ko turi mu isi abantu babona yuko gushigikira umuntu bisaba ibintu niyo mpamvu isi itashobora kwizera ariko je umuntu wese afite impano je namanifuza yuko nicyo nshoboye gukora je no gikora kugira gere kure ego kweri none abantu duhora tubona ushigikira abantu cyane nanera yanashimira avuga ko iyo ushigikiye umuntu Blezo mambo vipi upo hapo ewa unumpeti wanje w'Inyanza umuririmbyi akaze sana itwa Blezo twakoranye n'indirimbo safi sana twakoranye n'indirimbo kali sana watu wa Nyanza ewa afisiji sana twabaciye ku kare orenga mwaduciye ku murenga ese ubwa mbere naguma ndaba binini naraba amazi sawa none sawa rero fresh sa saa turi kumwe nuko kombozi urumwe mu bantu tuba tumva ko urufasha abantu special ugashiramo n'uburyo uno munsi nane yari karagushimira dufate ko ku vyukuri ejo tuzoshobora kubonanira nawe asigaye afise ibipe asigaye afise imirimino hazo hari mu kuboko kwa Mukombozi canke it about kumwereka gusa ati ingo ndakwereke business genda kwereka inzira yo gacubitambukana Jesi simfata amaguru y'abantu ngo kuyagira uko ibyo ibyo ngora ngora hari ibintu bashaka umuntu amwereke ko bibaho kuko kenshi we umuntu ikimuhindira umuntu s'amafaranga ikimuhindira umuntu kimuha n'umwete nijya nyota sasa je cyo nkora ndaguhijya nyota kandi nanje nyota nayironse ego kabisa wari usanzwe yifise nyinshi yarasanzwe afise nyota yawe inyota y'iterambere inyota y'imbona kazoza utunuduki utuba twita gute utungaba jewe sasa utwatsi natwonzi cyane ariko aya mashugwe aya si yagiye bayitanuze matako ya bibi niko bijavye nuko bayita sinzi matako jewe cyonzi gusa ibi nabona ibi ngaha ibi bayitiki nibyo bikwago bimwe bifata ku mpuzu ibi narigeze kuba ahantu muri Uganda bizera yuko umuntu agiye mu busambanye n'indaya cyangwa akitega akibaza yuko bajya abantu bizera mu bintu by'imikoshi wasanga muri Uganda ubyutse gusa mu gatondo muri douche bogesha ibi donc bashaka babikura imikoshi ibi nayibonye abaganda nuko bizera sasa je nako naheza giye batamukoshi sinabikoze ariko kandi nuko mashaka kumenya nakinera uno munsi bishitse kisanga mu rukundo na Mukombozi ibintu bitatu ushobora kuzovuga ati ibi nivyo bintu vyongora ko no sport akuriwe oya nta rukundo rurimo ariko ari nkamwe bibaye oya nivyoba
nivyoba Nivyoba bana. ariko kubera iki muguma muvyanka mukombozi muga mu gihe tubona mubona iki Nushaka ducumure. oya babona iki Tubura ijuru. mubona iki None nkaho umuntu ubonye. kuza kukugabira ibipe bantu b'Imana nuko arabivuze ko abingabi jewe nari mfise amakuru yuko bano bantu mu gisagara aho twari ahantu si hajya twahaciye uhanyereka iyi ni yari boîte ikaze sana kantine hari hakaze iyi kantine aha rero nk'ubu hajya bazoca nanje mengo narayitambiye mu gato ariko hari ma 2006 mengo hari hakiriho ariko harasezera mengo mba ntibagiye kandi aha mwaroba hafi twebwe sokuru aha hantu aha kuva hajya hepfo hajya gushika hariya niwe yari afise ibipe vyiwe vya parkinga ngaha niyo mpamvu usanga ku passeers iziza inkombe zose gushika hariya ni ahanini kweri muhira hanyuma aha naho hari igipolisi bashaka gushyiraho muze ya projet ya nyine cyubahiro mengo ya presidence sinzi ko ari ivyo ariko bavuga yuko izoba ngaha ni gihuha ariko ni gihuha ciza Nisho gihe reka tukivuge cyane kugira ngo bizobe vyo ukigira kivuga cyagishika ngo bizobe vyo natwe tugira ikirimba muzabanyi ba presidence yego iyi ni boîte ariko si mathématicale boîte d'asante none niyo yarabishika abantu bakera bakaza kuhibuka bakaraba n'abantu bigeze nk'abagiye hanze n'abaharonkeye abasheri kujya kuntu usanga umuhungu wasohotse mu kabare ugasanga mu kabare waharonkeye umusheri waje usanga hose bako barasheringanira hanze ngaha kubera iyasho wasanga bamwe bicara ngaha hari yaryoshe abandi bakagenda hajya munsi y'igiti hari igihe nkatwe babona twebwe umuryango ni munini hari igihe twaza tukiri bakadogo gato ukabona umupapa haraje cyangwa umwonkwe ugakubita ikorosi ugaciza hari none cyavure ngaho barasohokeye naraje nkivuye mutabira ariko nyene bimwe nyene byo gusezera kandi yari kirasezerwa ari nini cyane yari nini aha kera uko imyaka igenda niko basirimu bagwira kera bari bake umwe yabaye boîte y'ibigori yego kabisa yes Mukombozi twabonye imwe mu modoka mwashoboye kuzamo nubwo mutagomba mwitembera ndashaka kumenya mwashikiye he ko amwe mu mafoto yari karagaragaza ko mnatembera mu gisagara hagati y'Inyanza tonton modoka mwari mufise mugaho naca hose bambwira urazi nigena ku telefona nakubaza turambwira ati wowe rengana ubonye abana benshi guswabaza Mr. Aye Rusif nawe cyangwa ngo Mukombozi na sheri wiwe mushasha nera bashaka kumenya aho mwaza muraca umurenganya ubonye abantu bahagarara bakabashengerera muri benshi uyumva gute wari kuvyakira gute bon nibisanzwe none Mukombozi antuka abantu ntiboreka kumushengera ko baramuzi kandi nibaza yuko ari ibintu bisanzwe urabizi ko no mu ntara za ruguru iyo babonye umuntu mushasha baratangara Mukombozi baratangara yes bashaka kumenya rero savre aho yashikiye sasa aho nashikiye wowe hareke wewe nawe none tonto ushaka kudusaba igitabo cy'inzu ushaka ikigali byukuri mbere ko turangiza ikigali byaheze ariko none bantu b'Imana bakunze wa Magic ibyo yagomba kumenya twayumubariye tayari twakubwiye kweri kandi twagerageje aho mwashikiye dushobore kwicara oya ntibikenewe wicare gute dusangire kamwe canke tubiri kwanza uri umukristo muzima jewe ndi umukristo umukristo twashikiye mu musigiti sasa ntujayo sasa wewe nani kuriwe bye turigiriye sasa kandi ikindi nacyo none ariko murabe raba twebwe tugiye ducukuce tukatukuce mwe mugerageze imudukuri inyuma abantu b'Imana nuko none wewe kuguma uvuga hanze none ushaka iki tonto ushaka icyahe ngabo muganwa vrema ngira ushaka iki kuva aho twajani mutaranyereka aho mwashikiye bukwezi tonto ingo ndakwereka aho twashikiye ingo nirakugonge ingo twashikiye ngaho urabona Thomas Hotel
umutima urasubiye mu nda wabonye aha sasa aha ni urumva n'ahantu mwasikiye Thomas Hotel naho nyine uje kumwereka ati amatungo ivy'umuryango azabone yuko no si kubona gusa azonshorera ikindi gihagarutse ino wow azoza aranshorera nawe nyene kandi urabona ko ari mu influencer azo ku influencing abandi uti mugiye Nyanzarake oya hotel ya kaka Thomas Hotel ugira ushike kuri beach tukwereka indani ngora kwereka indani ingura yacyari shasha yacyari shasha iracamye ni Thomas cyangwa uzobaze kwa Mkombozi ni he bashaka gushika ushitsi Nyanzarake iyi ni reception wow reception murabona ikibanza cyiza cyane nari ishaka aha tuzokubite show ariko gusa bizosaba ko amashyambure yose kwanza ndayafata abakiriya sindabagora yose kwanza umunsi abakiriya ntibinjire none muzo mbeho Manela uzonzanira abagenzi bawe benshi kugira ngo tukwize ariko bariha je none Manela nyene yarishe iki kibanza cyose ari cy'umuntu uratanguye nce Manela nyene yarishe nawe nyene yarishe no ari iki hari kinafisi ari inshuti yawe magara mu kwavuze yo kumutembereza ukacumushikiza iwawe muri Thomas na muhungu yakiriwe umukobwa ucumurihisha ni bibi nta muhungu yakira umukobwa mu rugo umukobwa niwe yakira umuhungu abavyeyi niwe bakira ariko nawe umuvyeyi asa n'uwundi yego si n'umuvyeyi wa Nela ariko kweli urabona ahantu heza kandi bazoze muraza kunshorera abantu munzi Nyanzarake tubatumira kuza muraza muri Thomas Hotel ushitsi no gusa ucuvuga ati kwa Mkombozi niba bimeze gucyana ayeyo nuko ikibanza cyiza munzu uragatsindwa ikibanza cyiza cyane turaberetse aho bashoboye gushikira Mkombozi na Nela naha bantu b'Imana ushitsi Nyanzarake ukavuga Hotel kwa Mkombozi muri Thomas zocu haronka nuko reka ndagushimira wowe warikura dukurikirana nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zabizidutera intege bigaheza bigatuma ibintu bigenda neza ndakwibutsa ko uwari karadufata ano masanamu mite Scott asante be blessed ciao ciao